Mane yagize ico ciyumviro dufise hari groupe twari dufise sindakubika no kunyari Vuga ingene yitwa. Vuga iyo zina ndagusavye ivuge. Groupe yitwa les drogués. Bakunzi wa Magic Channel TV tureka tubaramutse tubaye karibu kandi no musi turi kumwe na Rukundo Ange Minushe hamwe na Chimaya Philbert hamwe na Azongira Zenobe tutibagiye na Nimbona Billy Patrick tubayage rero Okay. Bakunzi wa Magic TV n'abarundi bose muri rusange na cyane cyane abantu bazi gutamba abo bita abadanseri n'abadanseze hariho challenge Nyamugigima sivyo urakora video uri kuratamba Nyamugigima urakira choreography wawe sinzi ivyo ukora nawe nyongera ibisusu gusa ntangora whatever ubiryoshe gusa byose ni Nyamugigima byose ya byose Nyamugigima irakugigimisha gusa urumva abako barancira urakora video maze kuyikora ukaciposta kuri Instagram ugatangiga DJ Feel Bite na Run Town Djs video nshandayitora ndayishire kuri page yiwanje hama ndazakira ari nyinshi kiringo c'ukwezi ndaziposta izoronka ama views menshi n'ama like menshi wanashaka n'ama commentaire menshi aka envelope ka 300,000 karahari ndazi ko benshi muri bo n'abanyeshuri kandi rentre irageze ndaza harimo nayikaye basi azoba yakuye mu mpano yiwe nakajando ko azoba yakuye mu mpano yiwe gutamba kandi urumva ko ari ibintu byiza cyane bakunzi wa Magic Channel TV tureka tubaramutse tubaye karibu kandi no musi turi kumwe na Rukundo Ange Minushe hamwe na Chimaya Philbert hamwe na Azongira Zenobe tutibagiye na Nimbona Billy Patrick tubayage rero bakunze mu Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro Rukundo Ange Minushe nko mubibona ama turi kumwe ni byamamare mwayumvise intro y'icamamare twegeranye ngahaye reka tubanze tubaramutse mumeze neza turameze fresh turashima murashima cyane kaduhere kwa Feel Bite tubwira akazina kajya yaravuze Chimaya Philbert aka Chimaya Philbert aka DJ Feel Bite aka The Vibe Machine aka Kizi Genza the one and only Izonderera Zenobe aka Blessed Boy aka The Badman Sound Izonderera Zenobe Mbonima Billy Patrick aka The Buddha One aka The Giant Killer. Yes, I just love DJ Zenobino. You can call me. Izonderera DJ Zindere. Guys, uko mubibona mudi turimwe ni nyene ariko ikintu ca mbere fise ikibazo ca mbere nene nabebwe ko mfise ikibazo kimwe gusa kinera amakenga. Nukoze kinera amakenga ndamanda shaka kukimenya kenshi. Urabizi? Ikibazo ni kimwe. Urukundo Run Town Djs mbufitanye ruvahe. Kumana yo mwijuru. Fatima nawe ucishuye kwiki. Twavyisanzemo. Yakwaje aho ruva. Nanje ndashaka mbere bamaze kujishura deja ndashaka utubwira icyo bikuye kugira utubadisha kibazo. Ikintu ndabikora ko ndabukunda mukunda nawe ukuntu muyagiyo muri kumwe muduma muri kumwe ukuntu Jean mengo nabantu bavuye ku muvyeyi umwe abakuza urabona urana abakuza bari muri Jean Ambatazo waruzi bimubwirira Ravyizi bwabo uyu ni oncle wiwe n'umuntu uni muneve wanje sendi oncle wiwe amabira ari mukuze uyu ko twari umukuza wa Scott umfanira yawe bimujemwo nuko yene amabajya abandi nawe bari abandi undi mushuti tutari yatwe nyene man have tubiya nta mukobwa muri asangira mwese muri Run Town mukobwa umwe canke babiri gusa nta mukobwa muri ahurira ko mu mukunda gukunda canke mu ex wumwe asoka n'undi ntimumbeshe ibintu mwiyumvira aho ni inzira ico kiragoye kwishura kubera kugira umuntu abo mu ex w'umuntu d'abord tuza kuba barageze mariage canke baravyara basi nta mukobwa muri akunda mwese hamwe Jean basi babiri bamukunde bose nawe twakunda twese uya basi ntubuze ko ndagukunda nawe no kwinjira muzanye na gasore baza ko fi batatu bagukunda ngira navyo tumenye gasaraje kugira umizazeze ndavuga basi nta mukobwa babiri barahurirako Ayanzwe ndondera ikintu cyo tumugora urukundo ruhera hagati yawe nta mukobwa ashaka kwinjira akaruhetse happy biramaze kuba mugabo ntivyabaye ibintu ntitwirandire ko mugabo ntivzigeze biza icuka kiba turaganira turatahurana marazi ko muri abahungu bishika man Kanumvise wari wibaza ko urafise inkuru rero ntushaka kuzunguruka ngo urufise aho ndayifise na ndayibabwiye
ushaka bijyana ikeka bicanke bijyana numvise ndabivuga ari boy gatwala yemisha aha reka tubandanye ikintu cya mbere ndashaka kumenya feedback kuko watanguye umuziki kumva ko wona aririmba usibye kuba uri n'umu DJ tout simplement je nasanze ndabishoboye sinokubesha bwa mbere kwari firi banzura indiro man nawe ngira bifashe ngameze bas ari muri press conference uratse ncabaye naragihimije cyane weekend nico gituma kana wose turi land urumva naragihimije gose tugubu twose twahereye mugabo ntacu reka ndaza kuvyuka nako ndavuga je nasanze burya ndabishoboye kandi kujya kuna nabitanguye nkwana n'abaririmbyi byari byiza gusa mu nyuma nagiye gusanga n'abafana baza baransa bati none burya wewe nukutomboza gusa akantu gato uririmba mu ndirimbo hama bigarira ngaho turashaka kukumva indirimbo wakoze yose so nanje rero nabigumanye mu mutwe umunsi umwe rero ndavyiyumvamo ndabigerageza numva biratotse gose kwe birandyohera yego mugire mutabesha ajya mu mwumva bishoboye wayo babishoboye ko indirimbo twe tumva ko ari fombo oya cyane ko yari feedback ari muri Run Town nayisohora hayo nira twasubije inyuma kandi ntazosohora hariyo mwana avayo ko asohora arayizana kwanza kayumvire twabwiye ati iyi nta tuzovuza none kubera iki nta tuzovuza tisubiza hariya ntabwo nta tuzovuza ko yamaze kwisora deje urumva ibishe ni Run Town Djs bisoye ikintu kibishe ko feedback ni Run Town Djs jewe ni Run Town Djs ni Run Town Djs kintu wakora mwebwe mumenyeraho umuziki uryoshe umuziki ukwije vyose aba DJ abo turabanenda umwe wese afise guziwe Bwamuritse muyihurizako mwese mwabwati ni ikintu ciza nawe ari ikintu ciza urose na batanu bayihurizako wallahi kwegera Run Town mwiyemera why zatwiyemera go Run muri yemera dusubire inyuma gato none gutiyemera ntawe uzokwemera oyagira yaratawe mu yindi sansa mugabo tugende self confidence kwiyemera kwishima canke apana kwishima ni kwishima okay yego ya confidence wala agenda ifise iri zina ryavuye rya Run Town iri zina Run Town ukuntu cyatanguye twari abagenzi tugenda turahura ahantu hatandukanye mu gisagara cya Bujumbura hama rero umugenzi umurongozi umugabo w'ijunja n'ijambo nibigira isa aka music man urumva niwe yagize ico ciyumviro dufise ari groupe twari dufise sindakuvuga no kunyari ivuga ingene yitwa vuga iyo zina ndagusabye ivuge bagita gute groupe yitwa Les Drogués Just urumva vyari biriho ari Les Drogués zo gusangira agacupa amunyuma rero buke Les Drogués biratangwa nene bwati oya isa rero tutubize ku munsi umwe dusanga yarafise icyumviro iri zina yarifise yamaze kuvyumvira muga natwe muri twege twarumva ko hari ikintu nyene turakeneye nyene kuba turi gukora voilà ko gihe timu yari sanzwe hari twari dukora nka timu ko jewe narashobora naguciremo bihangana narashobora kuba mfise nk'ikiraka nka telefone bibite man niza kwerejaga diske di gede nkore nkagera nkakora ntavyo kumbaza ngo none kutanchore canke kwapi imana nakoze ico kiraka nkababwiye ati maze none mora gute tuje gusangira ari ufata iyo fana ari ufata iyo bisho ari ufata iki tugahura tukanwa batugataha ico gihe mu gatondo hayene groupe Run Town Djs kiniki vyajuko nari nama mwakoze izina ryahindutse de Les Drogués tubona yahindutse igiye muri Run Town Djs akantu nakabye fresh araga gaterme ka sapa Run Town Djs bivutsuko Chaturavuga ati okay tugira inama ya mbere tubona tuvugana inama yakoze tubaze kora ko bibaye ibintu biri serious sino ari gahunda yo gusangira kugira inyama yego tabura ibinyama n'abadada oya n'abakobwa vuba barabizi ko bavuga ko abakobwa basi ozo umuntu wese amaze kuba ari twige mu yatema icamamare maze kuba uri maze kubicitegerezo cy'abandi bantu hari ibintu byinshi bakubonamo kandi byinshi babona n'amadefu zo vuga ko dukunda abakobwa ni oya apana ko mukunda abakobwa mukundwa n'abakobwa agukunda n'abakobwa byo c'est normal c'est naturel umukobwa ateza gukunda umuhungu umuhungu ateza gukunda umukobwa
umva rero niho yaca hava ngo rukundo mugani badukunda nk'abafana bacu ni sawa nabone ndicaye badukunda nk'abo bifuza ko zose ntacyo bitwaye mu cyamake gusa abantu baramaze kwishyiramo yuko abasani aba DJ bakundwa n'abakobwa benshi tout simplement kandi namwe muca mubakina nk'agapira football tout simplement ivyo navyo nzi oya ivyo oya amakuru ntayo mwese ko mutabakina wapi everybody zenobino mumugira gute mumufata gute muri couple wanyu nk'iyabuze yagiye canke uwo murungika muri mission nka 2 semaines mu Rwanda bo ico nzi nuko ndamurungitse muri mission wewe ariko ni uzorunga yo ikora neza cyane ico cyo nabizi uko bigenda kose Run Town yosigara gute mu gisagara uko niyo sigara abana mu muryango bien sûr hagize umwe abura ibikorwa birakogwa mugabo hagize ubura wari we wese reke na Zenobino yabuze zizaragurana cyane agorana gute zirashotse kubona ariko ibikorwa mwebyo cyo bisigara birabananira anja hosigara hameze gute ziza dahari hariho rya rungujo cari haba urumva kubera ko wewe udahari ziza dahari nk'ubu mwicaye ahantu ziza tarashika dufate wari wese nka B canke Batman ico kimwe cyo baza ko ubuze Zenobe kubera ko ari we ngira ngo mwari musanze umunsi nani aba Batman atekereza Batman atekereza urabaza ati ahantu ba Run Town Djs baba bicaye abahanze gute oya mbwiye ni wowe umaze kubona Zenobe ugira yuko na Batman ashaka kurusha Zenobe Batman araryosha ikirori ushobora kwibaza araryosha ikirori ku buryo ni pati canke bi oya bariya je mama nimengo ni bavuga waba bose ubona batavuga rero no bantu ba mbere bagumuzi wowe barakurengana jewe barambeshera man azi ko bitaboneka uri kuraraba ubona menga aba genre wewe na B na Alpha abo batatu nahise sawe urumva ni patron urumva iza nta patron nabumwe ni aduserukira n'umupapa kandi mutezwa kumwuba kuko yarakoze ivyo mutarago mbe nindazo kurikira onye enchaînement ibibazo ko bizari nindazo kurikira na synchronisation yagize bro agiriye ko direct cyane turamumenya vraiment wowe utarazibona nindazo kurikira uraze muri twe wavuze Zenobe ko mubona ko ari umukebutsi ateye amaruru agorana kandi kuva mbonye ijya mariage naciye mbona ashaka gukurikira uyu we wa Madrid wabita gute muremure irabura Can't lose. Can't lose. Abauva lulu. Ndio mbona menga risea yuko. Nivyo. Menga. Yoshaka gukunda umukobwa umwe akabase yawe akagira. DJ wa. Ujya niwe mbona namubiravye. Ninde wundi ubona. Uwo narinde. Jewe. Ari wowe wivuga. Jewe rutonde ndarufise ndaruzi ngaha. Muri ku murongo. Oya turi ku murongo. Cyane rutonde wewe wakoze. Naje nasuguye wanje nakoze. Gusa ndavyibikiye bacara akabana. Uyu mbwa azohereza hari ngatazobija. Kubera iki nohereza. Turabise utangara ari wakurikiye. Utangara. Uzovyibagira. Apana ngo ibintu vy'imyaka uzovyibagira. Je nibaza yuko Buda hari episode yaducitse. Hari inkuru tutamenye. Nzi kuri zeze. Hari amakuru uzi kuri zeze. Yego. Antuka. Nene Buda birashika gakundana. Buda urakundana? Jewe. Fana yawe yahetse. Ndibaza. Uribaza? Ntavyuzi. Sindisi. Sawa DJ. Hama ngo nyenda kurikira. Ntavyazi ntari suri ntibirashika gakunda. None je Fatima yane. Kaje nibaza ko ari bisanzwe. Yane nkuru umunsi umwe kandi imuvugira. Yambwiye yuko azori Hassan ndabihejeje anta narishe sade narishe sade imodoka se komite ni bon komite rari rero umusheri wiwe bamubona ndacyariko ndarondera umusheri we yabuze sari uzane direct sari larishe décor yaje kuri hani kanzu aba garçon d'honneur aba DJ bose barahari habura umugeni gusa yego oh my god kwari kibazo reka ibironderwa kare oya natuza baramutiza ujyaye amabagira reka dusire naho ngenda kumva nene mukundana yego rero reka dusire mu muziki mubiravye nk'aba DJ ari ibintu biko biraharuruka ibintu bazi barababeshera ngo nimuvuze umuziki ndundi biko biraharuka ko mutanguye kuririmba namwebwe muravye umuziki ndundi brandikira ko ibintu vyiza nabandi bazobibonaho mubiravye mu myaka nk'itatu abaririmbyi bacu bazotungwa n'umuziki rega bon genre batunzwe n'umuziki natwe turonkeraho cyane batako tubandanyije kuyu muvuduko turiko birashoboka gutungwa n'umuziki kubera yuko
ubu abantu bose urabona ko baba bifuze kumenya igishasha kiba casohotse indirimbo ya naka igiteramo ca naka hajya n'igiteramo naho utera swata hajya baretse kuza babibona tu noyo hajya babimenye sinzi gusa hari igihe usanga ugati maybe that's sino abantu barakurikirana umuziki cyane urabona ko basigaye n'amakomantere bari menshi usohoye indirimbo iki donc bari interesa kumenya umuziki kera waravuze umuziki urazi kuja kuvuza ahantu ukarinda uvuza amatsata atanu umuntu numwe aje kukubwira ati none nta n'indi nimwe nta nakantu udushiramo kamwe ariko ubunye nzone umufana aje kubwira ati DJ ndashaka indirimbo ya Wizdesign ndashaka iyande ndashaka biraryoshe kamwe numva ko biko birahinduka wow hari ukuntu Run Town iri mu ba DJ baduga ruguru cyane ni gake twumva abandi baduze Jean kaza wumva nka show ibereye Ngozi cyangwa Itega abatumire ni Run Town DJ iyo mushitse ruguru muhora mubona uko babashurira ariko kwibujumbura ya cyane jabwonaga umunyeshuri ko abafana benshi dufise aba ruguru kubera ruguru ari umuntu usanga arazi Run Town atakuzi wowe uriwe rero akamenya izina gusa yego cyane ko muri benshi usanga hariho nk'umwe abakunda hari umuntu azi ko Run Town ari umuntu yego hari n'uzi ko Run Town ari umuntu cyangwa ari partner abandi bose ntabazi umva twadandaje Run Town cyane gusumba ibindi mwebwe gushika kina sahano ruguru sanumva abantu bose banyumagara ngo Run Town DJ Run Town good DJ Run Town kana unari t-shirt wambaye Run Town agomagara DJ Run Town bani kukuntu mwidandaje muri uyu mwanya mutoya mwabikoze gute ni giki ahanini mwakoresheje mu biravye strategy nitwozi babwira mugabo n'ubuntu bw'Imana bwaragiyemo reka dufatira aho gusa ahanini nibaza yuko ndamwunganiye ni cyane cyane kuba ufite discipline mu vyukora kuvuga ati kano kazi ngiye kugakora vyukuri ndagashiramo inguvu hama na cyane cyane no gushiramo uburyo bimwe bavuga ngo kwinvestisa kuko ikuraba nka bon twiha uburyo bwacu bugeza ugiye kurana n'ivyo dukora urabona ko twitanze gose uravye nka t-shirt kare twako turavuga ivyerekeye t-shirt tinda afite nyinshi guzumba uravyumva ivyerekeye t-shirt kuvyerekeye branding urabona hagiyemo rero n'ibindi rero bya nka gukora clip ibi vyanje urabona ko tuma twitanga gose social media ahantu hose urumva urasatira hose ugashiramo inguvu niho ucuronka resultat kuvomera vyinshi sino gumyusha wifata minenegwe navyo nyene nta kigenda ntaco bikuramo ahanini nibaza kwibanga ariryo yego uravye abaririmbyi mukorana bari abaririmbyi makorana avanko usohora izizi wawe abaririmbyi mwakorana bakwakira gute canke wabona ntavyo kugara ntaki atiwe mu ntango nkigira ico ciyumviro abo twavuganye byaragora kubitahura ugati none shaka dukwane gute ntibabitahura abana bifes niba bari muri rimwe mbere bitahura cyane kuko wewe naye mubwiye omengo yari yaravyumviye kuva kera baravyumva naye mubwiye niwe yasigaranye gutsa mu mati burya bari cyo twavuganye avuga ati ego reka tuyikora turakora abandi rero maze kubona rero kujya kuntu twakorana na bifes ugati nuko wari ushaka nibi wari kuravuga hama mu baracara bitahura ubu rero hageze ndazi yuko nitwicara tugashinga uvu zacu hamwe biza kwa bitesa gose hari indirimbo shasha ya Feelbite ari Nyamugigima gadohere hariya utubwira ingene wimagine clip ya Nyamugigima ingene izo bimeze cyari ibintu by'ibisazi gute by'ibisazi nyene ko ndabona nyene muri clip nka minusha agiye kuri comptoir ahantu asaba nyene icyo kunywa hama comptoir ikakitangura déjà ruba ibintu nyene bisara nyene kwanja tubwenja muri eglise igacigigima kweki tujya kuri comptoir sese wimagine ko ibyo bimeze gute gazazi tukarekera jeune là tuachane makazi bon kubera iki Feelbite mwiko muramviriza umuziki wiwe canke reka mazuko Feelbite yo mwiko muramviriza umuziki wiwe murumviriza mukavuga ati Feelbite hano harimo ikosa genda uhindure ucugarukana kubera iki mutoza muregera nabo baririmbyi bacu nubwo batari muri Run Town gafata nka bifesi ukagenda nk'ubu bishitswe Fatimane wowe narigeze kumva ko sindimbo shaje mugabo uzoza uratwumvisha twumvirize nk'aba DJ Liga namwe murazi umuziki. Bo Jenny nibaza yuko bamwe n'abagenzi banyu Feelbite mu kujya gusora indirimbo arabitumenyesha. Muga par exemple ya Bface agiye gusora indirimbo ntavyatubwira. Tubona link.
none nk'uyo wogenda kumubwira gute ngo hindurana murafise abarivyo bamwe bwarabonye Mugabo barafise duha Antreta barafise na duha yo birashika. kuza kutubwira cyaka tubaza Antreta birashika ugasanga arayikurungikiye izo soka nk'ejo byo navyo, ya. umwanya muto arayikurungikiye kugira kubaze ku mahoteli yiwawe ukayimubwira kenshi rero usanga kuko aba yamaze kuyikora deja bica bigorana ama changes kugira ngo bahindure ivyahindura muje nabonye ni gake usanga jangura kosoye ibintu ngo baca babihindura harabo bishika ugasanga uramubwiye akantu gati akantu nzogakorerako uravyo ndamunganiye hariho n'ubibwiye gaca zipoza ko zobigira ku ndirimbo ikurikiye yego yamaze kuyisoma hari n'ubibwiye rero akayifata sinema nabi n'ibintu bisanzwe n'ubifata nabi yego hari uraho yifashe nabi ko yera bugati bwa wundi rero uhagezaho twe mutwigisha rero kuno Ego hari n'abaririmba ngo vyarayangaye ngo just basigara baririmbye ngo n'aba DJ basigara baririmbye ngo kuvagira mutwinjira mu kazi umuntu wese uri muririmbyi ana Scott ari muririmbyi oya yego gasurungo mataraso ahubwo Scott ni mu DJ umuntu wese uri muririmbyi yego ubu DJ bwo umuntu wese mu DJ uri mu nzu hano uruvuze utuziki hajya mba ndiko nda DJ aje baba batanguye rega twatanguye nakoze twatanguye gute wibaza mwatanguye muza mu telefone umva bimwe byo kuzura wana bimwe wasanga kera gihe nta telefone twadutunze mbwa ko rubandi bwacu wasanga tuzi gutripota ama telefone yose kasanga rero abavyeyi iyo baguze telefone atazi kurunga indirimbo acaza ngo ndamushiremo wa muziki mwana nawe ukacuja ngaho ukacukora ivyi wawe n'amayite ngaho passage akabaragiye urumva ukaca umwestarize mugabo umuziki rero niwe uzakwentesha cyane mu telefone caduhera hajya mu nyuma dutwara ama machine yabo mu nyuma amasabufe muri sample iPod n'amasede amasedi nayo umuntu atatuzi Feelbite clip avant ko dusozera hari ikintu chance aba Run Town ariko avant ko dusozera clip ya Nyamugigima ni ryari clip ya Nyamugigima asa rero gusaba indirimbo zibiri zose zikorere clip biragoye cyane kuko clip burya zitwara uburyo bwinshi donc rero ndacarindiriye ndacako ndagerageza kwegeranya uburyo bwinshi bushoboka kugira ngo ndabe ko nokora zose mugabo Paul moment sindabibona neza vuma bambeshe ngo ningo nzoyikora cyangwa bizogenda uko nuko ya gatwe turarinda twe turarabijya nyene yego wow ikintu chansaba Run Town Djs abari ngaha batatu n'abatari ngaha ndifuza gukora quiz ya Run Town Djs kandi rero sinzobagora ngo sinzobagora je shaka muva mu binyeme cyangwa mu binyanki sinzobagora ngo nimusanga nzobasangaho muri okay kubera nibaze babisa umwe wese ari mu gihosha zeze mundi hehe ari ahantu hose umuntu wese musanga hari mutanga umwe sahari murazi gitwanda bibajije ya mbere mwarayanze kugatwe ka uravyemeye batikaje bavyemeye je nta kibazo vyo ntabwo turemeye je ntangora je ntari bikwete bari batatu basigaye uzosanga muhira bari abandi babane nabone bavyemera tu ikawaida isuzo musanga mu kazi oyo je ndamwubaha sana ariko nataboneka mu biganje oya uwo mvugisha umvugisha nishi ko ashobora kuvyemera niko musazisha gose umengo n'umuntu w'umutama yugize mariage oya abize umugore umujene nkawe none wumva sigura ko nta cyahindutse hahindutse ta civile gusa nayo aracari wa wundi zomusanga tuko turaryoherwa nkuko vyamye kuva kera icyahindutse nuko ari umugabo ataha mu rugo rw'iwe urumva akamwakira ati karibu urumva karibu mutama icyo gutse abahungu nahazo ruzana umwana mwe ntimuzopfa mumwubaha kubera iki twebwe dutashe ushikugira ikirato ku gakura iruzi cyane ariko barafise umuntu abimukura bakamukanda buke buke uri mutware nico cyahindutse cyonyine sino ibindi byose ni kwa kundi nyene bamwubaha reka ndabashimire cyane Run Town bwabanza urindira uko zadushimira ngaha rero uvuze kubijanye na challenge ya yari yababwiye ko Feelbite yari ansaba ikigongo ya kare yavuze ngo aribagira cyane baca bitahura bakunze ba Magic TV reka ijambo turiye Feelbite okay bakunze ba Magic TV n'abarundi bose muri rusange na cyane cyane abantu bazi gutamba abo bita abadanseri n'abadanseze hariho challenge ya Nyamugigima sivyo urakora video uri kuratamba Nyamugigima urakira choreography wawe sinzi ivyo ukora nawe nyongera ibisusu gusa ntangora whatever ubiryoshe gusa byose ni Nyamugigima byose ya byose Nyamugigima irakugigimisha gusa urumva abako barancira urakora video maze kuyikora ukaciposta kuri Instagram ugatanga DJ Feelbite na Run Town Djs video nshandayitora ndayishire kuri page yiwanje hama ndazakira ari nyinshi
kiringo c'ukwezi ndaziposta izoronka ama views menshi n'ama like menshi wanashaka n'ama commentaire menshi aka envelope ka 300,000 karahari ndazi ko benshi muri bo n'abanyeshuri kandi rentre irageze ndaza arimo nayikaye basi azoba yakuye mu mpano yiwe nakajando ko azoba yakuye mu mpano yiwe gutamba kandi urumva ko ari ibintu byiza cyane nuko rero twagiye challenge ntibacike Alfred Bachelor nakubwira ko ivyo bintu mu bindi bihugu abaririmbyi benshi barabwira ariko ngaho baye wa mbere vraiment big up sana urakoze cyane aha nuko umva naho niko yako uburyo bwanje bugarukira ngaha uburyo urumva nk'ubu yabavyakunda jewe naje nashira umuriyoni cyane zitatu avuga teka dutambire indirimbo ikurikirana umuriyoni iyo challenge niyo inshallah reka tubishire muri gahunda byose birashoboka tubwiraze nagenda abwiye ko jewe naje challenge zojama ariko yenda ngo namenyeshe yo challenge umviriza nabwira ikintu kimwe nta by'ubujama ngaho ni Run Town nabonye ko ama like menshi mama yangu social media none bizobigaragara hajya amazizomenya gute ko yatanze ayo mahera nawe jewe nta kibazo jewe ndiko ndaraba uburyo bwiza bwo kugira ngo tuzayatange ku mugaragaro wanashaka nyene aya mugana nawe nturasa ibaze bro mutudugirize rero mugishire kuri 600,000 press conference reka dutangure gahoro urumva ikintu cyose gitangura buke buke bindura do none twavuganye ko challenge kuri kare media wala ni buke buke gato karakura bakunzi ba Magic TV banzindire kuko umusetsi ndiya ndabasabe ndababwira bazo liking nega umunyesha uko nku yatwasamira yatanze gato kiwe kuko yatonga ikampuni kica kimuheza nka 5 million voilà atange kandi wanashaka rero urazi kino kimwe hayo nabagira neza bamwe nk'ubunye bamaze kudufasha kandi sinda kubavugira nga bariza aho bari kandi turabashimira cyane kuvuga ati cyo cyumviro wagize ni ciza kuko ushaka gufasha urundi gwaruka nkaho ni vyiza rero turagushigikiye raba akayiko kashe ka hari yanye hari ikintu cagigimije cyangenda nkaraba nkasanga ni sawa ugashigigimisha nawe cyugashuduza nuko tubashimire cyane biziza nafsuruje ko kubashimira yego ubu ni bo mwakoze cyane amani kari muri Magic TV naho tari muri Magic TV turi kwa Patrick kekaramaze kuhakorera n'ahantu heza cyane ku Rohero iruhande ya Jardin Public abantu bo mu gisagara ndibaza benshi barahazi abakoneseur abanyamugi ari pose aratuje kugashisha babantu bakunda byose babantu bakunda badakunda ahantu hagendera abapapa n'abamama vraiment aha nta papa muzohura nta oncle ntande abajene harawe kandi mugakwe vuze biraharawe cyo ndibuka kantumse muri rya ndirimbo ya biraharawe bavuze ngo abademu b'aba diaspora bemeye Run Town n'abademu b'aba diaspora wapi kabisa muabona natutemaze twabona yego zatubona nimba mutababonye muri isama muri isama iheze haba hari abo niyo mwazigaye munyegezi aho turi abantu ba mbere zacu twigaragaza ushira abona ko atanumwe arabona ntimukundana ko atamusinume turabona ngo umukobwa akundana free bye umukobwa uramumbaza ndankareka kumukwereka ntitubona amasitatu yanyu kuko imudine stati niho nyene ho gushiraho ari ndavuze mugeze kora muri budget muri hakana kiyage ngari singo jewe n'ureka nivugiye nta musheri mfise vraiment yego imyaka se amari singo muri Run Town oya nimba hari no muvuga kandi ako ndiko ndagerageza ukuye zoca ndamuvuga akana gakobwa twasenze irazumije miko none kari karagerageza reka tubasezere tunababwire ko tubakunda cyane gose ibintu byose twabivuze ibyo tutavuze ndibaza yuko ibikenewe twabivuze hama turabakunda cyane Run Town irabakunda cyane muravyumva n'ingene ibintu bimeze kandi munagende mwongereze ama views kuri rya ndirimbo kuko nimwoyitama mutayumvirije genda muyumvirize ni ndirimbo iryoshe cyane kandi igezweho yo muri sama nyene naho sami heze hama ndabakunda cyane Magic TV ciao ciao ciao